Imana ihabwe icubahiro iduhaye akaryo ko kubaho. Nashaka mbandanye ndabaganirira mu kurya jambo rivuga ngo mbega ukwizera rukirisu ni ingorane canke n'umuti w'ingorane z'umuntu. Naramaze kuvuga ibitari bike. Uyu munsi ndagira mvuge ko mu vy'ukuri ikintu c'ikimazi kigira ikimazi ari uko umuntu agikoresheje uko yategerezwa kugikora. Naho umuti woba ari mwiza gute, iyo umuntu yari kuwufata atawufashe canke akawufata nabi, urashobora kumuhitana canke ntumukize, hanyuma urwo rupfu rwiwe rukabaza uwo muntu nyene, urwo rupfu rwiwe ntirubazwe uwo muti. Birashika abantu bakagiriza amakosa abandi canke bakagiriza amakosa ikindi kintu bitewe no kutamenya. Ubumenyi buke burya buratuma abantu baca imanza zitarizo, ariko kandi hari n'igihe bivana n'ibigirankana umuntu akabigira bibona kubera nyine ashaka kwagiriza amakosa uwo muntu canke ashaka guta amakosa kuri ico kintu. Aha novuga rero ko n'ukwizera rukirisu birashika kukarenganywa, abantu bakakwagiriza amakosa atajanye nako, bakakwita kubi atari kubi, bivuye ku bumenyi buke canke bivuye ku mutima nyene wo gushaka gucafuza ukwizera rukirisu. Mu vy'ukuri bibi tubona biva hehe? Ntibiva mu vyizerwa rukristo, biva mu vyizerwa bibi biganje ubuzima bw'abantu. Iyo bishitse rero n'umukirisu akabaganjwe n'ivyo vyizerwa bibi, akora ibibi nk'abandi nyene baganjwe n'ivyo vyizerwa bibi. Hanyuma ikindi gituma abantu bakora ikibi no guhitamwo nabi. Umuntu arafise uburenganzira, naho yobaza ukuri, arafise uburenganzira bwo guhitamo gukora iciza canke gukora ikibi. Hari umugenzi yigeze kumbwira ijambo rirangumira, yaribwiwe n'umugenzi wiwe nawe w'umunyamahanga. Yamubarira ati, mu Burundi niho hantu honyene nabonye abantu baza mu nama, imbere yuko inama itangura bakabanza gusenga, hanyuma mu kiringo c'inama bagahendana bakabeshana, maze hageze kurangiza bagaca barangiza basubira gusenga. No kuvuga hatangura amasengesho hagakurikira ibinyoma hakarangiza amasengesho. Bigenda gute ngo ivyo bintu mu bivange? Twebwe iwacu, yari umunyamahanga, ivyo gusenga ntibigwiriye gose, ariko abantu bavugana ukuri. Ico umuntu avuze kiba ari ico nyene. Tuvuganye ukuri, si abantu bose bagira inama gutyo, namwe murabizi. Hariho amanama avugwamwo ukuri, ariko kandi hariho n'amanama bamwo kubeshana. Abantu bakavuga ibintu bitari vyo, ubizi ntagire ico avuga kubera kumbure yobizira agaca yihorera. Ugasanga umwe ariko aravuga ibi, abandi bazi ibi, kandi bagahora. Bibiliya iradusaba kuvuga ukuri. Naramaze kubivuga ko iyo umuntu avuze ikinyoma ntaba ariko akurikiza Bibiliya. Hanyuma uburyarya n'ububeshi murumva ko bitoshobora kwagirizwa ijambo ry'Imana, ntizoshobora kwagirizwa ukwizera rukirisu. Ahubwo twobibaza imico yacu, kuko namwe murabizi ko bavuga ngo umwansi aguhisha kwa kwanka, nawe ukamuhisha kubizi. No kuvuga murashobora kubana akwanka kandi ubizi, ariko ntiyigera amenya kubizi kuko ntubimubarira, ntimuvugana ukuri, kandi nawe nyene ntakubwiza ukuri ngo akubwire kwa kwanka. Murumva uwo muco wo guhisha ibintu, uwo muco wo kutavugana ukuri, niwe ushobora gusigura ya ngeso wa munyamahanga yavuga ko, aho yavuga ko abarundi batangura inama basenga bagaca bamara umwanya w'inama bariko barabeshana. Reka mfate ikindi kintu. Ijambo ry'Imana rirabuza kwakira ingurire, kwakira igiturire canke kugitanga. Mugabo uje mu mico yacu tuvuga ngo impene irisha aho iziritse. Ni ukuvuga iyo baguhaye akazi, iyo uri mu mabanga kanaka, urashobora gutora ivyo uhambije mu buryo bumwe canke ubundi, ubwemewe n'ubutemewe, kugira ngo witeze imbere. Niyo siguro baho uwo mugani. None igiturire kizingamitse igihugu, mwebwe mwumva twovyagiriza nde? Twovyagiriza ukwizera rukirisu canke twovyagiriza aba bantu bafashe iyi migani icuritse bakabigira ivyitwazo mu kurya no mu gutanga ibiturire? Murumva ko mu vy'ukuri tuvyagirije kwizera rukirisu, tuvyagirije ijambo ry'Imana, tuba turiko turaribeshera. Imico yacu mibi niyo ishobora gusigura igituma igiturire cariraye, igituma ibinyoma vyariraye, igituma uburyarya bwariraye. Kumbura ico twokwagiriza abakirisu ngaha, naho nyene abakirisu, ariko ntitwocagiriza ubukirisu. Ni kubera iki tudaha agaciro ivyo Bibiliya ivuga? Ni kubera iki tuyisoma canke kumbure tukayitunga mugabo ntituyisome? Ariko niyo tuyisomye ivyo tubwira ntitubifate nk'ibintu vyo kubahiriza, ntitubifate nk'ibintu bikwiye kuba umushinge w'ubuzima bwacu.
tukabandanya tureka imico mibi ikaba ariyo yigaragaza mu kubaho kwacu, aho kwemera ijambo ry'Imana rikaba ariyo rituganza. Ico nico kibazo rero twobaza abakirisu, kandi nawe ndakikubajije. Sindiko ndakwagiriza kuko sindakuzi, uretse niyo nari kuba ndakuzi. Igikomeye si ukwagiriza, igikomeye no gufasha kwiyumvira ni kubera iki ibintu bimeze gutya, mbega twobihindura gute kugira ngo tureke gutukisha ukwizera rukirisu. Imana iguhezagire wowe wabanye nanje muri kano kaganiro kagufi. Ndagusabira ngo Imana ibandanye ikorana n'ubwenge bwawe, ibandanye gutahuza kandi igushikane kuri ubwo bugezo bwo guhinduka rubera mbere n'akarorero abandi. Urakoze cyane.